Icatumye dutegura runo ruganda nuko twasanze hariho ibibazo urwaruka ruriko rurahangana navyo biva hanze y'igihugu mu bijanye n'imigenderanire mu bijanye na sexualité, basanga harimo ibintu by'ukuri bibiri yicira urubanza, ibintu bitari byo mugabo ugasanga urwaruka ntirubizi. Turiko turavuga urwaruka rukristo, kumbure no mu mashengero hari igihe usanga baronka inyigisho zikwiye, turavuga tutereka dusahirize duterere mu gufasha urwaruka rukristo gutahura ibi bintu no kumenya ingene rukwiye kuvyifatamwo, kuko nibo bazoba abavyeyi bejo, nibo bazorera urunganwe rugiye kuza. Ni muri iyo ntumbero twateguye kino kiganiro. Kuvuga ko iki gikorwa ntigiheze, hariho ivyo tuzokora, tuzosubira dukoranye abantu nk'uku nyene, urwaruka, abarongoye abandi mu mashengero, abavyeyi, abarongoye amashirahamwe rukristo. Mugabo kandi turiteguye no kwitaba aho bodutumako, bodusaba kuza kubaterera ujanye n'ubumenyi mu mashengero nk'abashoboye gukoranya urwaruka. Turafise abahinga batandukanye bashobora kugenda bakigisha urwo rwaruka, haba mu bijanye n'ubuhinga la médecine, urabona ko bijanye na biologie n'ingene umubiri w'umuntu ukora, haba mu bijanye n'inyifato z'abantu muri psychologie canke no kwizera rukristo muri theologie. Ivyo navyo tuzobikora tugize amahirwe tukaronka abantu badutumako bakadusaba kuza kwigisha abantu babo. Ubutumwa nyamukuru twari dufise twashaka kuganirira urwaruka nuko ibijanye n'ubuzima ndoragitsina nimwe bita sexualité mu gifaransa, Imana irafise ico bivuga ko niyo yabiremye, irashaka ko tubigenderamwo mu bugororotsi, tukirinda ingeso mbi z'ubusambanyi, ubuhumbu mu bihe vy'ubuto bwacu, hanyuma tugeze kubaka ingo zacu tukagwana urugamba kandi tukagwana tunesha ko kuba bizigirwa kubo twubakanye. Iruhande y'ico hariho n'ubundi butumwa buvuga ngo iyo duhushije inzira y'Imana yavuze, ibi vya sexualité tukabibamo kutariko uko bibiri yitubuza, biragira ingaruka ku buzima bwacu twebwe nyene, bikagira ingaruka ku migenderanire yacu n'abandi, mbere bikazogira n'ingaruka no ku ngo tuzokubaka muri kazoza. Hanyuma ubutumwa bwa gatatu bwari bwerekeye ibi bita deviation sexuelle, ibi vy'abahuza ibitsina babisangiye n'abandi n'imigwi itandukanye y'abantu bamaze guhusha inzira by'ukuri. Twashaka kubwira urwaruka ko ni ibintu bihari, hariho abantu babishigikiye, hariho abantu babitangira amahera kugira ngo vyigishwe, bategerezwa kuba bazi ivyo ari vyo kugira ngo bamenye ingene bahangana navyo. Iyo bahuye n'uwo bari mu runganwe rumwe yahushije inzira, bamenye ingene bashobora kumufasha kugaruka, ntibabeho bugaye amaso nk'uko umenga iyi ngorane ntibaho. Ni ingorane ihari, barakeneye kubimenya no kumenya ingene bahangana navyo. Nivyo bintu bitatu twashaka kuganiriza urwaruka. Icambere nuko nkuko twako turabivuga yuko la sexualité biri mu mubiri, biva mu ma hormone canke inkabuzo z'umubiri biba bisanzwe biri mu muntu. Rero twako turabwira abajene yuko ntibatangare iyo umujene hariho amachangement ategereza kuba, impinduka zitegereza kuba mu mubiri, nibica bijana n'ama emotion canke ibigumbagumba bica bivyuka kuko iyo mpinduka iba yabaye mu mubiri. Ico rero tuba two turababwira ati ntibatangare, hama ahubwo bimenye ingene bashobora guhangana n'ayo machangement, ingene bashobora guma bahagaze nk'abakirisu. Hama kandi twako turabereka novuga ingaruka mbi zishobora gushika mu kibano, amagara meza yo mu mutwe y'umujene igihe atagize ubuzima bwiza, atashoboye kwitwara neza, n'ingaruka zishobora gushika ku kibano, ku muryango wiwe, igihe ivyo vyose atashoboye kwitwara neza. Rero ikindi twako turababwira uwo vyashikiye ingene yoshobora gusaba agaherekezwa kugira ngo ashobore kuva muri ivyo bintu, hama ategure neza akazoza kiwe. Inyigisho nahakuye hano nuko surtout nk'umukobwa nkwiye kwirinda ibijanye n'ibitari mu bugombe bw'Imana,
ikindi naco nkirinda iby'isi twabonye ko twize ku bintu vya masturbation ku vya sexualité rero kuri jewe numvise ko twobandanya kwizigama nk'abakobwa kugira muri fitiyo yacu tuzobe abamama beza. Ikindi naco nakuyemwo ni uko dukwiye kwifata neza nk'abakobwa tukaba inkumi nziza, inkumi zubaha Imana kugira ibintu byose twaba twarakoze mu buto bwacu ntibizokwafekite avenir yacu. Ku izina ry'abahungu icyamfashije cyane mu byo twize byose ni uko muri make umuhungu akwiye kumenya ko Imana yari ifise igicapo cyiza cy'urugo rwiza kandi urwo rugo rugategurwa hakiri kare. Rero ku muhungu nize cyane ku kuntu umuhungu ashobora kwitwara kugira ngo ategure urugo rwiwe muri kazoza biciye mu kwirinda mu byo abonesha amaso, haba ku ma réseaux sociaux, haba ku byo bwirwa n'abagenzi canke ibyo ama information yose ashobora kuronka akamenya uko yitwara kugira ngo bimufashe kwirinda mu kino gihe kugira ngo bitegure urugo rwiwe muri kazoza.